tubwira nukuri mu kuzimu hari umuriro mu kuzimu nta njya ziriyo rero nje navuga nti gute tworyoherwa tudasesaguye ariko je nasanze ico kintu kitabaho kubera iki wewe uba wararushe je nagisubiyemwo uba wararushe ukamara amezi 12 imisi 365 urushe upambana uvyuka agaturuturu ugenda gukora utaha 18h ubura bisi tugashireko naone na bisi wayironka uhagenda n'amaguru cyabona bisi wayironka ukagenda kugwana barakwica agatelefone sinzi bagusovya amafaranga uhaje umbwira yuko ngo hageze ngo yuko umwaka wera ugiye ngo kugira ngo kwigerera kuryoherwa donc ibintu byose utohera wari waregeranije umwaka wose wari warabitse uca utujya inyuma mu ijoro rimwe gusa rya je namaze kukubwira ntibiribwa n'amagara ubwifise amagara kura franga zako ifungura amahera yawe kubera ko inyuma yo kuvuga ati inyuma yo kuvuga ati uratanguye iyindi minsi uzoyarondera aho wakuye ntuzoswa kuroba ahubwo shima Imana yuko uri muzima uvuga ati Imana ndaje kandi kirazira gutanga ishikanwa igipande umere nk'aba bandi bavuga ngo kulalaha ungari muzima rero ko biba bikuye kumera wenda umva uyu munsi biza kuba bitoroshe je narabakoreye ifoko ndayafunga niyo mpamvu watubwiye ko nuko nadukwepa ndabakwepa rero muri ico gihe shaka yajya wenyene yesi turasangira nta kibazo kubera ko jewe sinimana jewe ndarya iyo funguye ndafungura iyo nifashe neza ndifata neza niyo mpamvu mvuga nti nukuri ico kintu uvuga ati kwigerera uvuga ati uriko uragenda ubika ngo ntufungure ngo ntugire iki jewe nukuri sinovyemeranya kuko harageze ko uryoherwa harageze ko uza kuvuga uti reka nanjye nishimishe namaze umwaka wose nkora namaze igihe kinini nkora reka rero muri bino birori nanjye nikanda baravuga ngo kwikanda uba wumva nyine yumva bimeze ukuntu urushe deja nikande kugira ngo ufate akantu nimereze neza naho ivyo bintu uzuravuga ngo yuko ushobora kuvuga yuko ngo urumva ngo urabikucu ngo ukagisubira ngo ejo ngo hariho ejo hazobaho kubera ko nta maboko nacitse kandi nta n'amaguru nacitse abanywanyi baryoherwa muravyumva abantu mukunda kuryoherwa uno musi turondere Bernice kabisa murumva ko ataza kuba vyoroheje nivyoroha rero no munsi kuko uravyumva yuko ategerezwa kuryoherwa kuko tuba twarayaruhiye tuba twarakoze cyane uramatwone usheshe ni nk'uguta gusesa n'uguta sivyo none ntituzi ko gusesa ari uguta urashobora basi tuvuge kwiyiha sivyo mugabo muri uko kwiyiha uriyiha ukigerera ntiwiha ngo wihe byose ngo umare byose kuko ngo inda nibahomora none gasha Bernice niwiha ukiha byose inda nguyibwiye ico wayirarije ntuyibwira ico uyihaye ahubwo uyibwira ico wayihaye inda uyibwira ico uyihaye ntuyibwira ico wayirarije yes of course cyangwa uyibwira ico wayihaye ntuyibwira ico wayirarije nukuba ejo izogusaba kandi nego ivyo ndavyumva none wumva kuryoherwa nta kubujije kuryoherwa nukuri umuntu wese afise uburenganzira bwo kuryoherwa kandi kuryoherwa ni vyiza mugabo muri uko kwiha ureke kwiha byose fata Bernice ibintu wakoreye umwaka wose mu minsi y'amajana 365 ugaca ubijya mu mwanya muto a moins de 24 heures urariye ibintu byose waruhiye umwaka wose urubiriye mu mwanya muto cha wimvira ni bimwe hamwe tugaruka handi bakavuga ngo ugaca utangura kwicuza oya ngo abantu bampenze ngo
jya mugabo wigerere. Ikintu novuga nti kenshi turakunda gukora amakosa bien sûr kandi turavyemera ugasanga twakoze amakosa yo kuryoherwa tukarenza. Le fait que dushobora kuba turi muri wa mwanya wo kuryoherwa, hari abantu baryoherwa by'ukuri ukabona ko umuntu yaryohewe yifunze ariko araryohewe, du coup umunezero umaze kuba mwinshi agaca atangura zana babahe ongera bongere babahe turne ya mbere turne ya kabiri ukaza gusanga wa muntu agiye mu ideni. Yego ndavuga ati gufungura navuze ati ibintu bimaze gushika muri kajya kanya ryoherwa gira iki, ariko je ndagaruka nkabwira abantu by'ukuri kumara byose si byiza. Muri ico gihe ubaye wa wundi bisesago utibahe bongere ndazi kuza gushiduka ugiye no muri moya no mu madeni ukaja kurya ideni uzokwishura ideni ataco rifatiyeko, ideni atacubona ko ntiryari rikenewe deja mwahaze ariko umushaka kurenza. Rero navuga nti kurenza si vyiza, ahubwo vyiza ico wokora wo kwigerera. Hariho abantu ngaha hanze babikora neza ugasanga yaragize budget, yagize ngene budget yiwe ipanze y'umwaka wose, akavuga ati je buri kwezi bije yiwanje ushobora gusohora aya n'aya. Rero mu minsi mikuru nayo bije ukayitegura uvuga ati ndetse bije itarengwa, ndetse ya bije ntashobora kurenzako. Nimba nateguriye kusororera abantu 500,000 nuko noba narinjije ayarenga ya 500, hariho ivyasigaye. Rero gutegura bije, hariho abantu bavuga ati ubwonya ngo ni vy'abazungu ni vy'iki, mugabo nta muzungu nta munoir, ahubwo ni umuntu ku giti ciwe ngene ashobora gucunga ubuzima bwiwe agacunga future yiwe. Kujya ugira bije yo ku kwezi no ku misi mikuru, nimba uvuga ati bonane ntegerezwa kwambara akagahuzu kameze uku ariko katarenze amahera aya ninasohoka nzogenda kuri beach runaka ariko sinzonwera ibirenza aya, sinzosohokana n'aba kugira ngo sinze ndenze muri ico gihe niwambara kuba wabikoze uko ndibaza kuzoba umeze neza kandi utazoba uri bisesago, uzoba uri wa muntu umeze neza. Yego kuko n'ubuzima burabandanya, ubuzima ntibugarukira kuri bonane gusa, ubuzima ntibugarukiraho, ariko ubuzima n'inyuma ya bonane ubuzima burabandanya kandi bukaba ari ubuzima bwiza, ubuzima umuntu atazokwicuza. Uretse gene Bernice bibabaje iyo umuntu atanguye umwaka agatangura ngo yo mbega yemeko ntanguye nsesagura, nsesagura umwaka ugitangura umwaka uzohera bimeze gute, ariko rero dutangura mu ntango shasha, intango nziza, hamwe ibintu byose uvuga ati reka ndyoherwe mugabo ngire aho ugarukira. Yes, nuko rero niho kenshi na kenshi iyo waryohewe ukarenza ugatangura ndetse no kugira kuvuga ati reka mbandanye ndyoherwa, mbandanye ngire misi mikuru, hariho ico biswe ingaruka mbi zigushikira mu nyuma ya misi mikuru. Ingaruka mbi igushikira iyo waryohewe ukarenza ugasanga uri kuragenda ukoresha ubutunzi bwawe bwose. Ingaruka mbi rero cha tugaruka tuzirabire hamwe Yes, nuko rero urumva ko iyo mu rukundo iyo wagize gusesagura ugasanga uriko urafungura ibintu byose ku munsi mukuru ndetse ukaryoherwa wasesaguye, n'ukuri usanga hariho ingaruka mbi mu buzima bwawe bukurikira. Ingaruka mbi tugenda turahura nazo igihe tutaba twarifashe mu kuryoherwa, ugasanga twarasesaguye ibyo dutunze. Yes, nuko rero twavuga ati hariho ingaruka mbi usanga kenshi ari ingaruka mbi ikomeye cyane, aho umuntu usanga ariko aricuza cyane, kwicuza akavuga ati ibyo nabikoreye wiyo namenya agajambo iyo namenya karababaza, kuko uburinzi uvuga yuko iyo namenya nukuri
haba harimo ibintu byinshi haba harimo espace niniya cyane aba harimo amajambo menshi cyane udashoboye kuvuga aba harimo novuga ati iyo namenya ni incamake y'ibintu byose ushaka kubwira kandi n'ibintu udashobora gusubiza inyuma ya. biba byamaze kuba nta kundi nta usubiza inyuma niho umuntu asigara yicuza akaguma mu gahinda kukwicuza biba bibabaje cyane. Yes, nuko rero kenshi na kenshi iyo rero utanguye kwicuza kenshi urashobora no kugwa muri ca kibazo cyo kudasubira kwiyitaho ugasanga uvuga ati ngene nasesaguye sinzosubira kwitaho ahubwo subiye kwitaho nza kuba ndiko ndasesagura ubugira kandi ugaca usanga rero utanguye kwiyima uribaye wa muntu yiyima nimba wari ufungura utanguye kugabanya kantite wari ufungura utanguye kuzigabanya urumva ugatangura kwiyima n'ingaruka mbi kwiyima n'ingaruka mbi kuko birasubiza inyuma amagara yawe kuko bitaguye kwiyima ifunguro zuzuye nziza kandi zuzuye kuko uvuga ati ninagura ivyamwa ningaye bisigaye bizimbye oya reka ndabikuremwo kuko mwakweze narasesaguye tiyama subize aho nakuye rero muri ico gihe uca usanga utanguye amagara mabi kubera ko utanguye kwiyima kubera ko utanguye kugenda ugabanya ibintu byinshi mu buzima bwawe canke haba mu nyambaro haba no gufungura nuko rero kenshi na kenshi iyo bishitse kandi ingaruka mbi tukunda guhura nazo ni ya ngaruka yo kuza urahunga abantu urabahunga kuko deja uba wasesaguye kubera abo uvuga ati abo bantu nyene nibo batumye nsesagura abo bantu nibo batumye ivyanje bihera urumva muri ico gihe uvuga ati ahubwo wumva nyene uvuga ati sinzobasubiramo bajya nibo bankoresheje amakosa abantu turakunda gutana amakosa ku bantu ngo bajya nibo bankoresheje amakosa. Yes, nuko rero kuko iyo uri kuragenda utako uhunga abantu by'ukuri baba bazi ko umuntu usabana nabo ntibabibona neza ntibaheza babibone neza bavuga bati mbega naka yabaye iki mbega naka yagiye he mbega naka byaginze gute ubunya ko tutakimubona kuko ubutanguye kubura uba we warabuze utango kwibuze kubura kuko uvuga uti ninasubira muri babandi tayari ni vya bindi nyene. Yes, nuko rero ingaruka mbi zozo ntizibura ni nyinshi cyane rero ico twokora niki ico twogira niki nukuri bandugu ico twokora ni kinini ya cyane kuko kirakomeye gisaba umutima urinda kandi gisaba kwa muvuga uti jewe mpagarara ku ijambo ryanje mpagarara kuvyo navuze. Yes, nuko rero inyuma rero y'ingaruka mbi zikunda gushikira umuntu ayasesaguye yaryohewe gushika naho asesagura urumva ko biba bikomeye cyane ndetse mwage murumva ko hariho ibintu gudasesagura biri kwinshi biri kune buri gutanu ndetse ibirori tubihimbaza ugutandukanye rero twokwiyumvira duti mbega twokora iki kugira ngo ntidusesagure kugira ngo twigumye hari ibintu ushobora gukora kugira wirinde gusesagura kuko hajya kuryoherwa twese turaryoherwa mugabo wowe uraraba ingene uryoherwa hariho uburyo umuntu ashobora kuryoherwa kandi muri ubwo buryo aryohewemo ntasesagure kuko hajya nasanze bujya kuba gusesagura kenshi biva nuko umuntu aba ari mu bibanza byo kuryoherwa nk'ububare amaboîte de nuit hajya nyene haba hari abantu benshi bagutuma usesagura jewe rero anye kuri ico cyo kudasesagura ico jewe numva nuko umuntu nk'ababarara mu masengesho hajya uraye mu gusenga Bernice hajya uraye gusenga birafasha gusenga birafasha je nasanze bifasha je umuntu arara imbere y'Imana akarara arisengera ntavyo kuguma ukubita amaturime mu bandi oya mwese muravye mwese muba mufite ikintu kimwe muhagaze ko cyo gusenga
mwese muba mwakoranijwe no gusenga apana ibyo kuvuga ngo tugiye ngo mu maturne. ya nuko rero jewe ico novuga nti kuryoherwa ni vyiza ariko ntukaryoherwe bisumba ukureha. Gerageza urabe ukureha uvuga ati je ndehuku ndashobora gukora ibihwanye nuko ndeha n'uburyo mfise nategekanije. Hari abantu baje kuryoherwa aje bati jewe ntagiye hariya nyakuri Van Beach sindavyemera. Nabonye ko abantu baje kuri Van Beach najya nakabeye ni hatari ukaje usanga wewe level ya Van Beach si yiwawe. Ugiye gufata wa mushahara presque amezi nk'atanu niyo ujye kuri Van Beach kugira ngo bose bazomenye ko wargiye kuri Van Beach. Rero ico novuga nti ngaho woraba ugakora aho uhambya ntiwisumbukuruze kuko kwisumbukuruza bizorangira uguye hasi kuko deje uba uri kuhagarara ku mano. Kora ibihwanye n'uburyo bwawe, gendera mu bibanza by'iratiro bihwanye n'uko ungana. Konsoma ntugende gufuga ngo ugure inkoko n'indagara urashobora kuzifungura. ntukore uko abandi bariko barabikora ntiturabire ku bandi kuko uwo wundi aba afise uburyo ashobora kuba afise uburyo burenze wowe ubwo ufise mu gihe rero agire ntiturabire ku bandi umuntu wese aryoherwe ku buryo afise ku buryo abona bireha uko bareha umuntu wese aryoherwa aravye uko uburyo bireha. Yes nuko rero kenshi na kenshi ariho rero n'ikindi twavuga duti daba abagenzi muri ko muragendana daba akagrupe urimwo kuko utaravye neza na neza abari hafi yawe bavuga bati ngugendana n'ibijuju bine ica gatanu kikazoba wewe wagendana n'abakizwa bane uwa gatanu akaba wewe cyangwa niwagendana n'abasesagura batatu uwa kane azoba nde wewe. Rero wokwevita abagenzi babi, wokwevita abantu baguturira. Hari abagenzi baza bataje kukuzimya ahubwo baje kuguturira. Ni byiza rero ko wokwevita ivyo bintu by'abo bantu ukaraba uruha abo mujana abo musokana ko atarabagusuka abagushira mu bitabereye basesa nkuyoze. Nuko abagenzi baba basesa nkuyoze kandi iyo uguye ntibakuvyura ahubwo abo ni bamwe naho usanzaza uburyo bwawe naho uzogenda kumusaba ideni ntageza kuguha muri uwo mwanya naho umusaba akabara ngo ntayo mfise kandi ari we yagusesesheje kandi ugiye kuyamusaba uzi ko hari ico nawe yogufasha mugabo bikarangira atayo ugize ugasanga uguma urondera basi n'abafuma bagurana. Nuko rero kuryoherwa bizokwamaho kandi tuzokwama tubikoresha. Rero novuga nti womera magabo nimba vyashitse ugasohoka nimba vyashitse ukaja kuryoherwa womera magabo ukavuga uti naho ndyoherwa ndafise limite. Nimba navuze ati ndaza gutanga iturno imwe ntiyagire uwundi muntu aza kuguca mu matwi ngo wana ngo gerageza ugiriko mera magabo kanura uvuga uti jewe uhagarare ku ijambo ryawe bataguca ku ryaho. Ntihagire uza kugukoresha amakosa kandi atayo urondera kugukoresha amakosa kandi atari bwo buryo uba wategekanije. Nuko rero abe magabo tukanure iri joro n'ukuri turyoherwe mugabo urabe ntihabe urabe wirinde babagenzi basesa nkuyoze babagenzi babi. Nuko rero mwari kumwe na Bebe Bernice muri kumwe na Fleury neza nizera ko hari vyinshi ugiye utahuye. Gusohoka ni vyiza, kuryoherwa ni vyiza muri iyi misi mikuru ariko reka turabe twigerere turabe hari vyinshi twobyo tusamaza ugasanga turiko turagenda twicuza turiko turagenda dutuma tugenda tutakaza uburyohe bw'ubuzima bwa kazoza. Rero ni vyiza ko twoja twigerera maze tukaryoherwa aho tugeza ntituryoherwe aho tudashoboye kugera.